kubera iki gikorane kubera ko ari cyo gihe cy'u Burundi cyo kwakira abantu nk'aba bazabazanye ubutumwa nk'ubu. Mwumvise ubutumwa Imana yamurungikanye ni ubutumwa buvuga Kristo atanga agakiza ariko Kristo akora n'ibitangaza. Ni kuva ku itariki 18 azaba ari kuwa kane yindwi nyene turimwo gushika kuwa Mungu azaba ari itariki 21 turabastumira kuva saa 8:30 gushika saa 1 z'ijoro. Umugwi w'abavuga butumwa mpuzamakungu bavuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika barongowe na David Yanse hamwe na Tyron Yanse bashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kuri wa mbere igenekerezo rya 15 ruheshi umwaka wa 2026 bakaba baje mu gikorane civuga butumwa kizoba kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku rya 22 ruheshi umwaka wa 2026 kikazobera ku kibuga kwa Sebatutsi kiri muri zone ya Kanyosha komine Mugere intara ya Bujumbura. David Yanse yamenyesheje ko bazanywe no kwamamaza ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza hamwe n'ubushobozi bwayo kugira ngo buzana agakiza. Kubw'ivyo ngo abarundi bose bamenye ko umuco w'Imana wabaziye kugira ngo wirukane umwiza. Nayo Reverend Pasteur Aimable Zere ari mu bateguye ico gikorane aratubwira icatumye batunganya ico gikorane ndetse n'ingene kizogenda. Kubera iki gikorane kubera ko ari cyo gihe cy'u Burundi cyo kwakira abantu nk'aba bazabazanye ubutumwa nk'ubu. Mwumvise ubutumwa Imana yamurungikanye ni ubutumwa buvuga Kristo atanga agakiza ariko Kristo akora n'ibitangaza. Baza ko ari cyo gihe ciza je nakijwe mu 1996 hama igihe nakizwa hari hamaze iminsi yavuga ubuvugishwa mbere yuko nkizwa n'igihe nakizwa twarabwumvise yuko Uburundi Imana izobukoresha mu buryo budasanzwe mu kuzana ikanguro ngaha nyene muri aka karere mbe osi no gushika ku mpera z'isi. Twe twavyumva nk'aho ari indoto mugabo ngiye muri Bibiliya ncasanga igihe cyo Imana igiye kuzana ikanguro irungika integuza zifasha abantu baba barabwiye ubwo butumwa kugira ngo bakanguke, kugira ngo bibutswe, kugira ngo bambike ubushobozi. Rero uyu tumufata nk'integuza Imana yazanye, ni naco gituma twebwe nk'abungere b'abarundi twabonye ko ari ngombwa yuko dushigikira iki gikorwa kubera iki gikorane kubera ko ari igihe cy'u Burundi cyo gukizwa kw'abarundi ariko si no kwambika ubushobozi no kubona Imana y'ubushobozi no kwamamaza ubwo butumwa tubushikana henshi hashoboka. Iki gikorane uburyo gitunganijwe mu bisanzwe abavuga butumwa iyo baje ahantu nibagarukira gusa mu kuvuga ubutumwa muri croisade yo kuri terrain, baragenda no mu kibano mu bice bitandukanye bavuga bwa butumwa nyene bavugira kuri podium. Uvuga ngo mu nteguro zacu abashitsi bacu bazogenda hano ku masoko bavuga ubutumwa bwiza badakoresha mikrofone mugabo baganira umuntu ku wundi basengera n'abagwayi mbere bumviriza n'abantu mu kubafasha mu masengesho. Ku mugoroba amasaha 8:30 niho twiteze twese kwakirwa muri ico gikorane. Ni bande batumiwe n'umurundi wese ashobora kumva yuko akeneye kumva ubutumwa bwiza kandi baza ko ari vya twese. Eosi ni nkuko babivuze bavuga Kristo kandi bakareka Kristo akerekana ubushobozi bw'Imana. Turatumiwe twese kugira ngo twakire inkuru nziza. Eosi tureke ubushobozi bw'Imana bukore mu buzima bwacu. Twarabibonye Imana ikiza abantu batandukanye, naco gituma twiteze no kubona ibitangaza muri ivyo bikorane. Turabatumiye mwese. Ni kuva ku itariki 18 azaba ari kuwa kane yindwi nyene turimwo gushika kuwa Mungu azaba ari itariki 21 turabastumira kuva saa 8:30 gushika saa 1 z'ijoro. Akaba yarangije atumira uwo wese yipfuza kubona ubwiza bw'Imana kuza kwifatanya nabo. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.